yomanza akamanza kumwigako ariko kandi yamanjije kuraba ati mbega mu kugira ngo ndamuhe ibi vyose ibi abavyeyi ndabagejeje cyangwa ugasanga abo bavukana ugasanga bagenda ku ishure bafise amabutura yatobaguritse uciye ufata telefone ngo urahaye wa mukunzi. Radio televiziyo RTBB nijwi Bwiza Burundi Bwiza. Bakunzi bimbonesha kure Bwiza vy'u Burundi RTBB mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ndavuga ariko badukurikirana bari ku mpande zine zigize isi. Nkuko mubibona hano ndi kumwe abatumire bashajije cyane iburyo bwanje nibubafu bwanje murabona ko mpagatiwe. Rero ikiganiro sikindi ni duhindura ingendo aho tuza kuganira ku bintu bikunda gushika kenshi ndavuga kugwaruka na cyane imisore hamwe n'inkumi. Birakunze gushika kenshi aho usanga umusore yagiye kugirira shopping canke akagurira itelefone umukunzi wiwe, eka si ku basore gusa n'abigeme birakunda gushika. Ugasanga muguriye itelefone canke ikintu gifise agaciro karenga nk'ibihumbi 300. Ariko dusubiye inyuma ugasanga mu gihe akeneye kuganiriza abavyeyi biwe akarinda guca kuyababanyi babo. Eske aho twovuga ko ari urukundo canke twovuga ko ari akagorane k'ingwara yo mu mutwe? Rero ivyo nibindi nivyo tugiye kuganira hamwe. Mwamaze kubona abatumire ibubafu bwanje n'iburyo bwanje, ariko ico no basaba babanze bidondore bongere banaramutse abakunzi bonesha kure Bwiza vy'u Burundi. Karibu cyane batumire, mpere ibubafu bwanje, mwitwa gute? Muramutse abakunzi bimbonesha kure Bwiza vy'u Burundi. Ndabaramukije abakunzi bimbonesha kure Bwiza vy'u Burundi, ku mazina nitwa Nizeyimana Shadrack, aba ndabashimiye. Ego Shadrack, merci beaucoup. Mwamaze kuvyumva nijwi giwe, sindamenya haza guhagarara kwaza kwemera no kataza kwemera, ariko iburyo bwanje ndi kumwe n'umwigeme akerebutse gose nawe ashobore kubidondora kugira mwumve izina giwe kandi yongere aramutse n'abakunzi bimbonesha kure Bwiza vy'u Burundi RTBB. Ndaramukije abakunzi bimbonesha kure Bwiza vy'u Burundi, ku izina nitwa Deborah Ntakisumba. Ego Deborah, murakoze cyane. Neza na neza twinjire mu kiganiro aho mwamaze kumva ivyo tugiye kuganira. Ni ukungene usanga jewe canke wavuze ni Shadrack na Deborah bibereye mu rukundo kandi ndiko ndaraba no mu maso burya. Ubwo sivyo nibwiye, rega hari abantu berekwa mu rurimwo. Bakunze imbonesha kure Bwiza vy'u Burundi birase ko bishura, ariko buke ndazi baraza kutubwira turaza kumenya ikintu kihari hagati yabo, kuko uravye kungene barabana n'ingene batwenga hajya baravuga ati n'isura iravuga mugabo utarinze kwirirwa urumva amajambo. Rero mbe Shadrack, burya iyo bavuze kunezereza umukunzi wumva iki? Vuga iyo bavuze kunezereza umukunzi ni gihe muri mu rukundo muhuriyemo, ngiye mfise ibitsina bitandukanye, ko urukundo burya ubwo turi mu uyu munsi tugomba tuvuge ku bantu bafise ibitsina bitandukanye bari mu rukundo yemeje gushinga urwabo. Ubwo bavuze kunezereza umukunzi rero ni hajya turamugurira utuntu yifuza twashaka nawe yagukorera ibikunezereza. Debo, mbonye Deborah ijisha ciyagira uko vyari byo byose bivuze sibyo. Reka twumvirize nawe, mbega Debo nawe wumvise ko iyo bavuze kunezereza umukunzi we nawe bitahura gute? Icyo novuga kunezereza umukunzi ni mu gihe wiyumvira ati uno munsi canke ejo ngomba kugirira agasurprise umukunzi wanje. Agasurprise? Ego mugabo atari miss yose ku dufate nk'umwe avuga ati ngo shaka ibi mugabo
kaba kantu kaga surprise umwe n'uwundi bagiriranira ni kuvuga kunezeranira mu rukundo yego kwitanaho yego none twumvise aga surprise kumenga twumva ibintu ni kuvuga byo nshaka kugirira surprise umukunzi ndashobora kuvuga ati nimba dufate nk'ubuye akunda nk'inkofero avuga ati ko akunda inkofero nanje ngomba ndamugurire inkofero nzoyimushire atavyazi abone naye maze kuyimushikiriza ako kantu wari wagasimvye kandi ariko ndiko ndabona ari nyamukuru ariko Debo ubwo nta zindi surprise zibaho atari guhana ibintu we wavuze ngo ushobora kugura inkofero bivanye n'umukunzi wawe muri kumwe ibyo akunda nta bindi bintu atari inkofero canke nta bindi bintu bidasaba kuja mu isoko wokorera uwo mukundana hamarika banka surprise twahinze no kuja kuyibotike ko kigura ushobora gukubita surprise utazi ko nje kugutembere gutembererwa atavyo yaramenyereye akazabona uradodoye ati hodi kwa ibyo byose ni surprise nukuri uradusiguriye ibijanye na surprise turatahuye ariko Shadrack ibintu bya surprise ntacu yabivuzeko Shadrack surprise nawe wewe wa mukunzi wawe urabigenda gute imukorera gute canke urayigukorera gute vuga surprise iri mu mice myinshi nubwo yuko surprise na kantu ushobora gukorera umukunzi wawe mu gihe atarakiteze yego ata mugambi wo kwakira ako kantu yarafise akazabona karitayemo atavyo yarazi akabibona nk'ibitangaza akabona nk'ibitangaza atariteze uti nk'akarorero umukunzi wawe ushaka kumvisa wiwanje cyangwa wacu twese kubera ari uri kurabivuga ifatira nyene kuri wewe nyene vuga ati mukunzi wanje nk'umukunzi wanje tubisa Android twese Android yo mwese muri ico gihe akaba yarasanzwe yigurira amamega hahetse y'ukwezi canke agiye ku munsi naho yobaye umunsi sadeba kazabona tumaze tuganira kazabona ndamushima nka book ya 13000 abona y'ukwezi shirama ya 13000 tutayipuganya atayansabye tana kimwe yambwiye kazabona message kona surprise uwo mugiriye bakunze imbonesha kuri Bwiza by'u Burundi RTBB nukuri mwumvirize mushire ugutwi neza kwa bino bintu ariko aravuga uno mushadrake wacu surprise ngo ntibisabwa kuza kugura ibintu bya hatari meme n'amamega ataho yari yiteze none akabazo rumva asanzwe yereka akoresha Android ese ko mugira iyo surprise mu gihe udaheruka kumubona ku murongo mbe mu gihe umugirira amamega nawe yari yaguza yandi naho byifashe gute kuvuga surprise mu kuyitegura urashobora guca hirya no hino umukunzi wanje nkamuca hirya nino nkamenya ati burya agura ayo munsi canke abuka afise inganuko agura ayo munsi canke nkamubaza ati mbe burya waguza amamega ryari numvishe hasigaye nk'imisi nk'ibiri hajya nyine yaheze nkaca mpimanisha nkaca ndamushiramo akazabona message akamesaje ngo didi nyine ikorokeyemo yego kumurara hari naho abatarafise aho yokura iyindi buke mugabo urumva yitayemo atavyari yiteze muri ico gihe cyitwa surprise ikaba surprise burya nanje ndahungukiye ibitari biki Debo nsubiye inyuma gato hari kantu yavuze ngo burya ngo kunezereza uwo mukundana arasigura amajambo avunaguye ko ngo urukunda bari hagati y'abantu babiri badahuje ibitsina naho bivuga kwiki ego hamwe n'abantu babiri badahuje ibitsina ariko handi urashobora gusanga ari umukobwa n'undi bafitaniye urukundo bavuga ati turakundana ugasanga bafitaniye urukundo umwe wese akamenya ati naka ahageza naha ubundi akamenya ati ahageza naha umwe wese akamenya icyo umwe wese ageza ko canke afise ugasanga babana hafi baritanaho
nugoye n'urukundo ariko none twoca tugwita ko ari rukundo ari urukundo cyo kimwe na rurya je nawe twadukundana oya none cyo tugwita ko ari urukundo rumeze gute ya n'urukundo rw'ubugenzi ubugenzi busanzwe bwo kuzokubakana yego budafise intumbero oya nubwo intumbero yo bihari intumbero yo kubana hagufi gufashanya mugaba ari ubugenzi busanzwe bakunze imbonesha kuri Bwiza by'u Burundi mwumvise ko bariko duca hirya no hino kugira twumve neza na neza ibihora bikunda gushika mbega twovyakira gute twovyifatamwo gute batubwiye ama surprise bariko baratubwira ukungene ku bahungu n'abakobwa hagati y'abafise ibitsina bibiri bidasa n'ubucuti bw'abasanzwe basangiye ibitsina kungene biba bimeze ko ari ubucuti busanzwe rero uburongoma nibariza akabazo reka mfate ko oya si reka mfate twamaze kubibona muri abakunzi muri mu rukundo Debo Shadrake umukunzi wawe nk'ubu akuguriye telefone irenze 300 ariko mu gihe ashatse gutelefona mama wiwe nyoko bukwe uri kuranyumva neza bikarinda gusabwa ko aca kubabanye babavyeyi ubwo tugwita urukundo cyangwa tugwite akagorane nyabwonko ubwo no gwita akagorane nyabwonko kabisa akagorane nyabwonko Shadraki we nawe ivyo bintu wewe imbere yuko abandanya kudusigura we nawe ivyo bintu wobivuga kwiki cyeko bwanje igihe hari umukunzi wanje dukundanye urukundo gukuri n'urukundo kabisa n'urukundo kumwihebera n'urukundo ivyo abavyeyi umva wewe kubgawe ni jomafu cyo nafise ico udafise nico utomo Debo sa wumvise umukunzi wawe byavuze ati kubw'urukundo we agufitiye kandi akwiyumvamwe mu mutima ati ivyo by'abavyeyi ni apari ati ategereza kubanza kunezereza ico umukunzi wiwe aba yipfuza none nawe ni gute woshobora kwemeza ko ari akagorane nyabwonko kugurira telefone umusheri wawe renze amafaranga 300 mu gihe abavyeyi bawe badafise n'agahinda k'ibihumbi 15 cyo bwa mbere na mbere notangura kumubwira ko muko yitaho uwundi muntu wo hanze yomanza kwitaho abavyeyi kuko nk'ubu uye aciyagurira telefone umusheri wiwe aracyari umusheri wiwe ntaramushikana mu rugo ngo babane nani gifise yose yakuguriye yarayirondereye niyo we wirondereye hama ni kuvuga nashobora kumuha agaciro karusha akabavyeyi kuko ntaramushikana mu rugo ntibarabana ashobora kumugeuka navyo birashoboka nuburi ku munwa burakoroka ewe ndumva ntibiri koroha oya hama ni kuvuga kandi ikindi naco uwo musheri wanje ashobora kuba aba handi hantu ugasanga hari ibikorwa zarabwira abavyeyi dufate yoroye nk'utuntu tumwe canke indimiro asanzwe yareretse abavyeyi boza baramurabira iyumvire kurinda guca ku mubanyi ngukeneye umuvyeyi canke kurinda guca ku mubanyi ngukeneye kumenya uko umuvyeyi yaramutse wategerezwa kumuha basi n'akantu na gatoyi woca ko kugira ngo ushobore kumenya uko ntari kabaho ku buryo ukeneye amakuru yabo muhira uyamenya bitagoranye Shadraki ni ugomba ushikirwe none ego we twumvise ko ijya phone ufise umushire wa ntiwiri uramugora niwe wayiguriye nibo se bashobora kugirirwa amahirwe yo kuyigurira erega bishobora gushika ugasanga wuvuga uko kubera uronka uburyo bwo kuyigurira no kubandi niko bimeze oya si bose bashobora kugirirwa amahirwe yo kwigurira telefone ariko mugabo mu gihe bishitse ukabona ko ushobora kugera kuri etape yaho ushobora kuyigurira bashobora kuyigurira mugabo ukamanza ukabona yuko upanze na gatoya nyene uhagaze wifashe muri make
bakunze imbonesha kuri Bwiza by'u Burundi murumva ko abajene benshi kino kiyago bano batumire ibintu bariko ratubwira n'ibintu ngira kamaro nukuri mu vyumvirize kandi muze murabiraba mu bigendere kuko usanga rimwe na rimwe ari ibintu novuga biba bimaramaje biba biteye isoni je ndiko mvuga uko mugabo ndarindiriye numve ivyo no mukunzi wiwe nawe atubwire avuga ati urukundo burya hajya ukunze ubukunze ivyo bindi biharuro navyo buri kurazana hajya ntuburagwinjiramo neza reka rero abandanya atubwire none we Shadraki ivy'ukuri naje sindabitahura erega naje ndagwenda garutse menga noca mera nka Deborah none bigenda gute kugira wumve ko abavyeyi bo baheba mugabo umukunzi wawe kamunezereza murakoze vuga umukunzi wanje muri ico gihe tuba dukundanye twizerana muri byose uvuga bishitse nkamugurira telefone yaba ntoya cankwe nini atayinsavye muri ico gihe harimo urukundo burya kenshi na kenshi twebwe abahungu twanka umukobwa agusaba ibintu ku mwanya ko umukobwa akobrija kumuha ikintu menga harimo amategeko niwo mukobwa ushobora kuvuga ati umukobwa ucutira attention gose uvuga ati umukobwa reka ngende gake mugabo mu gihe ari wewe bikuje nko mu mukobwa ati jewe shere wanje ngo ndamuhe telefone cyatwishira muri wa mugwi udusiripirize none wewe ntaguciriyemwo ubwo nturi kubivuga uko kubera wowe atomba umushere wawe yayiguriye erega bakunze imbonesha kuri Bwiza by'u Burundi muzoze muraraba kenshi hari umuntu ashobora kuvuga ikintu akaja kugo ruhande kubera iwiwe situation iba yifashe neza umukunzi wiwe telefone yarayiguriye mugabo reka tubwira yuko ubu kugura telefone umukunzi wawe kugira umunezereze utokwigura raba yuko ngo muhira ngo bimeze uko ari gukora ico umutima wawe ushaka kandi kugira unezereze umukunzi wawe ariko twumvise ko umukunzi wiwe si telefone siyo yayimuguriye niwe yayiguriye tubwire rero bandanye twumve ko twotahura ama rero ushaka kumugurira telefone kugira ngo communication yorohe muvugane byoroshe no umuntu mukundanye tugeza kumenya ko yiriwe ko yaraye ko yaramutse kamya situation yiwe yose ico gihe rero wewe kuyimenya kurusha y'abavyeyi ego ndiko ndaza ari gihe rero umukobwa yagukunda cyane gose biramutera isoni gusaba ikintu ego ako kantu kandi nakubwenge na umukobwa iyo mwamaze kuja mu rukundo akakwiyumvamo akavuga ati iwe tuzobana ubuzima bwose kiretse urupfu gusa rudutandukanije bijya baramutera isoni gusaba ikintu kibi kintu cy'amajana bice cy'ijana biramutera isoni ni nayo mpamvu yaciye areka kuri gwara gusaba kubera nyene urukundo agufitiye yavuze ati je ntegeza kwipambanira nyene uko wanje ariko muri rero umukobwa icakora acatekereza ati kunze wanje arabibona azobyakira niko azobikora rero abahungu turafise ko dushira imbere ikintu kinezereza uwo mukundanye muri gihe wabonye igikenewe na cyane wewe yego maze kubona igikenewe ko akeneye agatelefone tuganirirako ntacobuza ntakamuha mu kiringo cyuko umuvyeyi wanje batafise telefone ko umuvyeyi adafise telefone abariho bene wacu mbaza ati muhira umuvyeyi mubona yemeze gute kandi noneho umuvyeyi se yozaho kubakira bakona mwibiyene babiri mu mufuko aho muri ico gihe uragerageza uko ushoboye uko umuvyeyi aba yarakureze ukagera aho wisununura ugatera intambwe mugabo urumva se wazozaho kubakira haragera igihe nawe uvuga ati je ngo mantegura ubuzima bwa kazoza none uzobutegurana nande uwo muntu mu butegurana rero utegeza kumwama hafi mu bintu bikuru babonye abakeneye none ko ivyo ariko aravuga menga mpava ku cacimbiro ciwe nze kumushigikiye biragenda gute bakoze imbonesha kuri Bwiza by'u Burundi nukuri je zino nyigisho bino vyumviro numva menga vyose nivyo mugabo dushaka nawe uri kuradukurikirana wandika muri commentaire ushigikira Shadrake canke Deborah kuko je nabuze hano kugeza ino saa simbona no hagarara ko byose numva vyumvikana gusiwe ngo azokubakira kandi aba yakureze ukandi ngo yashaba kuba hafi uwo muzobana ubuzima bwawe muri kazoza Debo byo ushobora ubwo wewe ntuhava nawe usanga wiye gushigikiruye oya kabisa
ni uvuga watubajije mu gihe wogurira telefone umukunzi wawe hama hageze aho ukenera ababyeyi ugaca ku mubanyi ntiwavuze abo muvukana yakivuze neza rega n'umubanyi nabo mvukana baba barimo ariko mugabo ariko umuvyeyi aba ari umuvyeyi nyine uko nyene umuvyeyi aba ari umuvyeyi bagiye ko abavyeyi bacu usanga kenshi batazi no kuri telefone ariko urisi hariho ahubwo abo usanga bazi kuzikoresha mugo bakabura ukubwene baziro cyane izo telefone nini za Android usanga ari kibazo ku bavyeyi bacu kandi arizo zoroshe ariko nibinanirana ko bashobora kwitaba cyane ngo babone utuntu baba bashiriwemwo kugira ngo babe barisamaza kwitabira akunda mugabo ushira imbere n'uwo muzobana imyaka myinshi ariko kwanza wamanjije kumenya abavyeyi bwa mbere muhira kumumenya si ukumuha telefone hari ibindi bintu ushobora gukorera muhira atari telefone ariko ubuza gushabura tagata ego kuko communication nico kintu ca mbere communication wimye uwo muzobana muri kazoza ukayiha uwo umuvyeyi communication ashobora koroha ashobora guca kumuvukana cyangwa ugaca usanga ibintu byarateye imbere usanga ari groupe y'umuryango kabaza muri groupe ariko umukunzi wawe urumve nta muntu uzobaza ngo sheri wanje ngo bimeze ni utuweza kumenya ukaba responsable none ko numva iganiro kihava kiza kuba kirekire ivyiyumviro numva mfise ibibazo byinshi ati ngo bisaba yuko umuba hagufi eske mbe burya hariho imyaka umuntu ageze ko bica bisabwa ko aceka kwitwararika abavyeyi ariko ico ntukinyishure bakunze imbonesha kuri byiza by'u Burundi nizi kikiyano tuzogisubiramwo subire ndabatumire tubandanirize ku bindi bibazo byinshi kuko murumva ko ni ikiganiro cagutse kirekire kinini gose kinini bariko ratubwira ko bivanye n'umuntu kungena bitahura usanga ariko avyitwaramwo uku ariko reka tumere nk'abaja ku musozo burya hoba hariho ingaruka mbi ndavuga kuri wewe hari ingaruka mbi zo kwitwararika cyane umukunzi wawe kurusha umuvyeyi kuri jewe zirahari ingaruka mbi zo kwitwararika umukunzi wawe kurusha kwitwararika umuvyeyi nshaka ingaruka mbi hamwe n'ivyiza ucugirako ego uvuga iyo witwaritse umukunzi wawe kurusha ko ukwereka umuvyeyi cyangwa umuryango birashika ugasanga uwo mukunzi wawe uko wavyoza siko bigenze usanga ko muratandukanye utarashika kwihangira wari ufise ikiza naco nuko iyo umwitwararitse cyane gose bituma urukundo rwiyongera kwiyumvamo ibintu nk'ibyo iyo nivyo nico ciza canke nizo ngaruka mbi ego reka nje ku rundi ruhande nago Debo we nawe hoba hari ingaruka mbi zo kwitwararika abavyeyi gose kurusha umukunzi wawe hoba hariho avantage nizahe hari ingaruka mbi zo kwitwararika cyane umukunzi wawe kurusha umuvyeyi nkizahe ndavuga nk'akarorero hari ahantu nigeze kuja gutembera hama umupapa waho hantu arabwira umusore araho ati turabona kuri kurasobeka inyambara bami atari kuraraba udusigire n'ayikiro cy'umuceri tuza kurarira canke basi nayo tuza kugura utuvuta ni uvuga uwo mwana byarangiye ataca asigiye abavyeyi ariko ngira ntawe yari afise amaze gutaha bukeye tumaze gusubira kubonana candamenya ikirori bari ukuntu iyo bari mu kabare bahuriyeyo n'umukobwa bararya inyama barasubira aranatinda aranamuherekeza kandi amuhana deplace mugabo ni uvuga arataha ntaca atahanye kandi ataha ashika araba yuko wa muvyeyi hari ikindi kintu yarondeye mugayibagira ko umuvyeyi yamubwiye ati naho ugiye uze usige uduhaye na ikiro cy'umuceri turarira urumva nkaho oye
umuvyeyi aramenye yuko umwana ari gutamba mugabo nawe asigaye ku nzara urumva ngaho umuvyeyi arashobora kwidoga mu gihe amaze kwidoga ashobora kukuvuga nabi ugasanga urabuze umugisha ku muvyeyi rero kwitaho umukunzi kurusha abavyeyi ubwa mbere ni ikintu kibi cyane kirafise ingaruka mbi kirafise ingaruka mbi ahandi naho kwitaho abavyeyi kurusha umukunzi navyo birafise avantage kuko bizana umugisha umuvyeyi aravuga ati aho ngeze ungejeje aha kibondo mbe nakanaguha nakuraje ati rondera umufasha akabere akakubwira ati nshaka ko undonderera umukazana none ngaho imigisha arayigukurundako ako kantu tubanze turindire gato jewe mu gihe umuvyeyi we mumbwira ngo zana umufasha ibintu bimenga vyaye ni amakenga Shadrake uvyumva gute nibaza yuko burya umuvyeyi si wabona ko hageze kuzana umufasha oya umuvyeyi ashobora kuba yibona mugabo we utayifise muri programme rero si wakubwira uzana umufasha mbo nk'inyinshi wo mahayo bimeze nka gute cyaje wambwiye uzana umufasha ushaka kumushiza nawe ko ni nabo baronderera umufasha yego ni kuvuga umuvyeyi arashobora kuryoherwa akabonaho umugejeje agaca yifuza yuko yobona umwuzukuru nawe aryoherwe twuzukuru tuza kumuvomera amazi yego ni muri ko kunezererwa wa mwana akwitaho baza usanga akubwiye ngo ndifuza rero kubona rero umufasha wawe bakunze imbonesha kuri ibyiza by'u Burundi murumva ko ibiganiro abatumire buno munsi novuga ko baje badasanzwe mu biganiro yamaze gukora n'igambire nkoze ikiganiro nkatwenga nkuko kose namwe ndibaza murayibona vraiment umunezero ni wose ariko rero duse n'abasozera shaka impanuro amajambo 2 canke 3 mpereye kuri wewe Shadrake niye mpanuro wotanga kubwo ruhande rwawe abantu batabikora nkuko ubikora ubahanura iki abantu batabikora nkuko genda bikora cuno bahanura cyambere nuko imbere yuko ugira icupa rije umukunzi wawe saba ubanze ugire analyse urabe uyu mukundanye ninde uriye kuki ega ndiko nditegereza hari kazoza dufitane cyane kabanza kubiha umwanya wo kumwihweza ntaguciriyemo gato harakana mpora numva bavuga ngo gusengera ibintu ico naco ukivuga kwiki gusengera ibintu nibaza yuko mu bisengera mwese umuhungu n'umukobwa bashobora ati ko tubiri muri katwisenge none hajye bavuga ngo umufasha bisaba ko umusengera ese hajye umusengera nyine bakara gusengera kandi mutaramenyana akenshi nibaza yuko byo gusenga burya iyo nk'imyaka ugeramo bavuga ati jengo matare mu gusengera sino hoho kenshi utangura gusengera uwo muzobana iyo mwatangiye gukundana urumva usengera ubona bandanya uyu ndaza nawe arazeho gira ico kivuze ko mu gutanga impanuro yego rero niko navuga ati bisaba umuha umwanya ati umuntu dukundanye iki n'iki hari igihe asaba ibintu nkabona n'ivy'umurengera cyangwa se ivy'umurengera banye nuko abona ko umukunzi we mukundanye mwizeranye ashobora kubona ati ujya mu muntu dukundanye kunuko ndabona nimba rutunda dendekeranya ndamusabye nk'amayinite y'amajana 2 ashobora kuyaroha n'ubundi avuga ati je ujya muhungu nukumujya gusa nta yindi objectif efise kumujya byafise ndabimaze ce ndamuhe kandi nibo buzuye mwino misi nibo buzuye bisaba mu rukundo ko ugendana ubwenge ukamenya mbega ninde abereye gukundwa ninde abereye guhabwa ibintu ninde atabibereye Shadrake ndagushimire cyane Debo nawe ijambo rimwe cyangwa amajambo 2 nk'impanuro ku bantu batabikora nkuko vyiyumvira je impanuro noha
uri ko aratumviriza wese aha agaciro dufate nk'umukunzi wiwe kurusha abavyeyi ubwa mbere na mbere yomanza akiga ati mbega uyu muntu mu kugira ngo ntangure kumuha ibyo ari byo byose yomanza akamanza kumwigako ariko kandi yamanjije kuraba ati mbega mu kugira ngo ndamuhe ibi byose ibi abavyeyi ndabagejeje cyangwa ugasanga abo bavukana ugasanga bagenda ku ishure bafise amabutura yatobaguritse uciye ufata telefone ngo urahaye wa mukunzi ni uvuga ubwa mbere na mbere mu kuguha umukunzi wawe manza urabe muhira situation yo muhira ukuntu vyifashe kandi umanze wiga ati mbega uyu muntu ngomba mpe ibi bintu sishobora kumuha ubwo nyene nkasanga yanteye akagera abo nabo babaho bakenera akantu baha ugasanga ntumenye iyo yaciye ukabura ikorosi yaciyemo yego rero ndabahanura yuko bomanza kwiga muko bashobora gutanga sindababujije gutanga guha abakunzi ariko babanze biga imbere yo gutanga bamanze kwiga imbere yuko babaha ibyo ari byo byose yego nuko no bivuga ndagushimire cyane Debo bakunze imboneshe kuri Bwiza by'u Burundi aha niho novuga tubanje nk'abagisoreza kino kiganiro kuko ni kirekire gose numva afise ibintu byinshi no babaza kuko bimwe nagenda biheba ariko nagerageje kandi bagerageje kutwishura ibitandukanye kandi umuco utari muke twawuhawe ego aha niho ikiganiro kirangiriye ndabibutse ko kuri micro mwari kumwe na Simplice akenshi batazira Tyson nkaba ari je nakibateguriye nongera nkaba nari agenari kuri micro ya mbere micro ya kabiri mukaba mwari kumwe na Shadrake Nizeyimana micro ya gatatu Deborah Ntakisumba aho iwanyu tubipfurije kubandanya mugubwa neza mugire amahoro n'amafaranga naho ubutaha Radio Television turakunda cyane